ndabe koko gwa kuri gatandatu kabiri. Ego hanyuma burya ngo ati umugenzi azobona watonekaye mugani akarindira yuko ariwe umubwira ko watonekaye ngo ati ehera abana ndatonekaye kandi yariko arabiraba uzokwibaze ibibazo ko ari umugenzi nyakuri. Ego hanyuma ino musi ni ibintu bishasha burya ivideo mperuka gukora yari video dari ifise umweru ngaha hantu burya abantu bafise ubuzi abantu dukora ubuzi dukoresheje amaboko rimwe na rimwe kuza turisiga utuvuta kugira tugire amaboko yoroshe nk'ay'inkumi. Ego rero ntatinze nke tutangure kino kiganiro. Ati mwiri wa mwake karibu kwicano Dieudonné ND akazina banyitwa Nijimbere Dieudonné uri mushasha ntibagire kugira like subscribe comment utari mushasha naho ntibagire kugira portage kugira mugenzi wawe ashobore kumenya ukuri aho kuri kubera nta handi nahanyene. Ego ni mumfashe dufashanya kugira muku kweza mu mezi abiri ari imbere tuzoba twakwijije 5k ibihumbi 5 vyo basubscriber vyo vyiza. Rero kugira iyi video ishike kure ugomba gufasha ntugire thumbs up ugire comment ego kugira ibintu bigende neza. Ino munsi ndabazaniye amakuru samakuru ahubwo n'ukuri kubera nta bindi bintu je nshisha ngaha atari ukuri. Ego nta makuru mvuga ukuri. Ino munsi tugiye kuyaga ku bintu vyabaye ku bintu beruka kuba mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda aho president yagize ikiganiro n'abamenyesha makuru babaza ibibazo uko nuko. Rero ibibazo bibiri je ndakuyemwa ibibazo bibiri je ngomba ko twoyaga ko nta bindi nibi. Kibazo ca mbere kijanye n'amashengero kuba yarugawe uko nuko ivyo turabiyaga ko maze n'aka video uraza kukaraba ico yishuye nyamuntu yamubajije. Hanyuma ikindi ngo ati ngo abasore ngo ati n'inkumi mu Rwanda baratinya aho nta buryo bafise bwo kugira bwo kubaga ingo aho bwo gutangura ikintu uzenya igipapuro gishashe c'ubuzima kubera usanga bigoye. Nivyo tuzaza kubiyaga ko rero ntatinze hinge tutangure ku cambere. Amashengero burya ni ikintu gikomeye burya kera na kera kugira amashengero atangure byari ibintu bigoye mugani yaratanguye kenshi na kesha ku bantu basenga Yesu ku bantu basenga Imana ku bantu basenga ukuri. Ego kubera burya ngo uravye n'amashure ibitaro uko nuko ibintu byinshi usanga bifasha abantu mu buryo butandukanye kenshi byajananye aho abantu babitanguje babishizeho n'abantu basenga Imana. Nka Bibiliya ubwa mbere na mbere bari ko barayubaka abo bari ko barayandika abantu benshi ntibari bazi gusoma. Rero batashoboye kuba bamenya gusoma ni ngombwa habe ico kiza aho habe iyo ntuzenya ubwo bwigisha bwo kuvuga ngo ati burya dukeneye ko abantu bamenya gusoma. Ego urumva ni ikintu gifasha kugira niyo bagira amakopi niyo bagira izindi mpapuro kugira nabo nyene bashobore gutahura abo bashobore kumva ijambo ry'Imana batarenze kuza bararifata baryumvishije ku wundi muntu. Bati kubera kera ngo ikintu cyose cari ngaha ukimenya utakimenya ukifate utagifata cyaba kiri ngaha. Nihone twagiye turamenya ibintu vyinshi kubera mu ico gihe nta kwandika hari kwibuka ni kuvuga ni gutera inkuru hanyuma abantu bakaza baragira baca ubwenge abantu bakaza barafata bamenya bagendereza ibintu bitandukanye bivanye nuko. Rero amashengero ngo ati menshi nge turambega nanga amashengero menshi ngira igihumbi aho hafi ibihumbi 200 mu Rwanda barayugaye kumvoki usanga wowe uzizi burya hari imvo nyinshi zitandukanye usanga bashobora kugara amashengero aho bashobora kubwira abayajeje ngo ati mugabo raba ngene wohindura kugira ibintu bigende neza. Ngo icambere hari ikintu ndumvize ngo ati ngo amakori burya ntaraja kure amakori ku mashengero ni ikintu bitajana kubera burya ishengero ni ikintu gitatanga amakori.
oya kubera kiba gifise ibindi bintu gikora ari gufasha abantu b'imfuvyi ari gufasha abantu ku bitaro ari gufasha abantu abanyeshuri ari gufasha abantu urumva gufasha guterera uko nuko rero nico gituma usanga kenshi gufasha abantu batishoboye gufasha urumva nico gituma usanga kenshi amashengero ari ikintu leta idashobora gutoza amakori uko nuko mbwa wosanga ndihenze tugarukire ngaho rero amashengero ngo menshi yarahagaritswe bivanye n'imvo ngira y'umutekano aho ayo mashengero yoba ari bivanye n'imvo kuvuga ngo ati aho hantu ntiyasukuye bivanye n'imvo ugasanga inzu ni nto aho isengero ni nto ugasanga hari abantu benshi bivanye n'imvo ugasanga abantu bipangiye amadini kugira bironkera amahera biba abantu zenya abanwanyi babo ko nuko kandi ivyo bintu birakunda kuba rero ikintu we ndokubwira nuko womenya yuko ugomba kurondera ubutunzi aho ugomba kurondera amahera ube kure ijambo ry'Imana ntuzogende mu jambo ry'Imana ngo niho nugiye kurondera amahera aho uzoba wihenze oya genda uyaronderera handi uko nuko pana ngo ati ngo mu ijambo ry'Imana ngo ubaka idini aho ugirene uko nuko aho uvuga ubutumwa ukugira uronka amahera nk'abaprofeti benshi turaba ngaha ku mbuga ngurukana bumenyi urumva wirinde ico kintu wera ngene worondera ayo mahera mu bundi buryo apana ngo kugenda kubaka kugirane uko nuko urumva ni kumvo zitandukanye kugira abene gihugu maze bagirigwe amahirwe yo kugenda ku masengero ameze neza abantu zenye abarimu abapasteri abantu babungera uko nuko babara abantu ngira bavyigiye babitahura atari ibintu byo kwiba abene gihugu uko nuko urumva ni ibintu bitahuritse kubera buryo usanga ahantu hari amadini menshi kandi ugasanga na madini amwe kandi hari ahantu hagufi umuntu wese ashobora gushika urumva ivyo bintu birimo kayobe birimo akantu rero nico gituma naho cara gusaba ngo ati wumvirize iyi video hanyuma naho ugire ico wiyumviye Shimuwe Bihoyiki Kevin Christian umunyamakuru wa televiziyo ya BTN ukwezi kwa karindwi umwaka ushize habayeho gahunda yo gufunga insengero zitarejuje ibisabwa izo bitakundaga zirasenywa ariko hari izindi zasabwe kugira ibyo zuzuza hashize amezi 6 bavuga yuko hari ibyo basabwe kuzuza bagize bati mutubwirire umubyeyi yongera dutumeho za ntumwa zize zurebe ibyo twasabwe kuzuza ko twabikoze twongere tube twafungurirwa cy'insengero cyavuzweho byinshi cyagize gite ariko niba abantu nta mu bwanyu mwajyaga ndani mu mizi y'ikibazo mukagisesengura kwanza ntabwo numva impamvu insengero zigeraho zigomba kuba ikibazo kandi ubanza biba mu banyafurika gusa sinzi ko hari ahandi insengero zaba ikibazo abanza ari naho bwa bushobozi butakariraga bwa bundi bavugaga n'abadashakana abantu bigiriye mu bintu biraho by'icyuka nawe bashoramo ngira ngo bifuza kubarangaza gusa ngo abanyafurika murindagire mujye mu bintu nk'ibyo ngibyo ariko reka ibyo mbirekeye aho ngaho bitaza kuvamo ibindi byinshi njye ku kibazo ubwacyo hari insengero usibye ko ayo mateka yabyo ntashaka kuyatindaho ariko adasobanutse ubundi ikintu icyo ari cyo cyose nk'ibijyanye nk'izo nsengero cyangwa ibindi bigira uburyo bikwiye kugira uburyo bikurikiza kugira ngo bijyeho iyo bibayeho bibaho bite bikora bite ibyo ubundi abantu bashaka ibintu bitunganye mu bantu mu gihugu bakwiye kuba bibaza ibyo ngibyo ngira ngo mu byo wanavuze uremeranya nuko abo bantu hari ibyo bagomba kuba bujuje batari bujuje noneho bakaba barabyujuje
ubu ikibazo gisigaye ni ikindi, ni ukujya kureba niba noneho byuzuye. Nta nubwo bavuga ngo badusabye kuzuza iki kandi kidakwiye kandi atari cyo cyangwa icya. Ubu ni uko bemeranya nibura n'ibyasabwaga gusa bakaba barabikurikije, abantu bakava mu kajagari. Nayo ibintu byari akajagari, n'uwabyirengagiza ni ukubyirengagiza gusa, ariko akajagari kari gahari karakabije ubu mu bintu bitanasobanutse. Rero uburyo burahari uko byagiye, insengero zafunzwe, aho bazifunze babwiye abantu impamvu, hari zitarafunzwe. Abo bantu nabo izo mpamvu bamwe wenda abandi ntibazemeye, ariko abandi hari benshi bazemeye. Muravuga ko hari abazujuje, ibyo ni byiza. Ubu igisigaye abazifunze bakwiriye gusubira inyuma bakareba niba koko ibyo basabye abantu barabyujuje, kandi ikibazo ni iki. Ntabwo numva ari ikibazo kiremereye kidafite umuti, ahubwo abantu ni ugushyira mu bikorwa ibyo bakwiriye gukora. Ego urumva naho bayahagaritse urashobora kukwiza ibyangombwa bisabwa n'abo bantu, aho leta uko nuko kugira ushobore kubandanya n'ubwo rugendo rwawe rwo gushinga aho kuba ufise iryo sengero, hanyuma abanywanyi bakaza atangorane kugira ibintu bigende neza. Ngo ati ni kugira barondere amahigwe meza y'abenegihugu, maze n'ibintu bije ku murongo atakajagari. Ndibaza ivyo bintu biri ahantu hose. Ego mbwa nico kintu c'amakori nicone jewe ntashobora gutahura. Ego hanyuma inkuru ya kabiri nta yindi ngo ati abajene imisore n'inkumi ngo ati irabura uburyo, aho irashaka kurondera uburyo, aho iragomba ko leta yoifasha, sinzi uko nuko kugira bashobore gushinga ingo zabo, barondere ingene bo kubaka ugwabo. Urumva iyo ntambara kuba bayizanye imbere ya perezida, sinzi mugane n'ibintu vyumvikana burya kugira umuntu atangure ugo rugendo, kugira umuntu yubake ni ngombwa afise ahantu havuga ati nkajya ahantu je ndashobora gusoroma ibintu hanyuma nkatwara muhira tugafungura. Uko nuko amahera abuze, aho akazi kabuze, biragoye ko umuntu ashobora gushinga ugwiwe. Mugane ahandi nca mvuga ngo ati wowe uri umujene ni kwama upambana n'ubuzima, urondera ahantu hariho hose, ntiwisunge leta, ntiwisunge ibiki n'ibiki. Amashure cane yego umuntu ashobora kwiga, mugano ugasanga ico yigiye ico nagiye gukorera, aho ugasanga ubuzima sikone buri muri wene bwo kuvuga ngo ati ngo burya amashure niyo nazogutunza. Rero kugira ivyiyumviro bihanitse kugira nawe urabe ko kwipangira inzira yawe nawe nta yindi uyivana ngaho. Vuga je ndokora iki, nshoboye iki, ngira iki, kubera ubu muri iki gihe hari impano nyinshi cyane umuntu ashobora kurondeza mu buryo butandukanye. Naho tubari ahantu utuye, aho mu gisagara utuye, urashobora kuja kwaya marezo social ukaraba ngene ubigenza. Ego umuntu ni kuraba agapambana n'ubuzima, naho perezida nta nakimwe azokora. Wena ariko araba vy'igihugu, ariko araba ngene ibintu bigenda. Ego arashobora kuzana ibintu bikazamuka, mugane bizamuce nawe ukiri hasi, urumva nta nakimwe kizogufasha, nta na hamwe uzoja. Rero urironderera hanyuma ukaraba ngene wokubaka kazoza kawe guhera ino musi. Hinge wirabire nawe aka video, ego hanyuma ugire ico wiyumviye. Ntabwo rero mbona ikibazo. Hanyuma ibyo kindi cy'ubukene buri mu bantu ni ikibazo nyine turwana nacyo buri munsi. Ibyo twavuze aha byose, igihugu aho kiva, aho kigana, ibyo gikora, ibi byambazwaga bijyanye ibyo dukora muri siporo, n'ibyo tugira gute, hari byinshi. Twari kujya no mu buhinzi n'ubworozi, tukavuga ibikorwa remezo. Biriya byose imari ishorwamo ni ukugira ngo
abo ngabo bashobore kugira uburyo bagira ikibatunga. Naho sinibwira ko uko banabivugaga cyangwa uko nabiheraho, ntabwo nibwira ko u Rwanda noneho dukwiriye gushyiraho fund, ingengo y'imari kugira ngo dufashe abashaka gushakana babuze amikoro. Ntabwo twabivamo, ni ukuri. Ariko ibi byose bikorwa bindi byose ni ukugira ngo buri muntu aho ariho hose, yaba ari ushaka cyangwa hari n'abatashaka gushaka, nabwo bagomba kuba bahari. Ntabwo bose abatarashaka, ntabwo bivuze ko ari uko babuze amikoro, hari n'abatabishaka. Ariko buri wese, ari ubishaka ari utabishaka, azagerweho no kugira ikimutunga no kugira uburyo. Niyo mpamvu dukora ibi byose. Ndetse ikimenyimenyi kukwereka ko turagerageza, igihugu kiragerageza. Urabizi nko mu mwaka ushize 2024, uzi ko ubukungu bw'igihugu bwakuze ku 9.2%. Nta handi ngira ngo niho habaye hambere ku isi cyangwa harimo hambere hakeya. Iyo mibare iba yerekana ko hari igikorwa, hari ikintu kizamura ubukungu. Kandi nk'uko tubivuga iteka, ubukungu bwacu buzamuka bushingiye ku bikorwa bigera ku baturage. Ubukungu cyane cyane bwagiye bukura bushingiye kuri industry na services, ndetse n'ubuhinzi n'ubworozi bwarakuze, bufite ibice bwakuzeho bigaragara bitari bisanzwe. Ibyo byose ni ibigerageza gushyira ubushobozi mu bantu, mu banyagihugu, kugira ngo naho ubundi ariko hari abacyari abakene, hari abakene ntawe ubihakana. Ariko niyo mpamvu tugomba, bimwe navugaga, mu byo dukora tugerageza kwihuta, tugakora ibishoboka byose. Bitwara igihe, ariko ni ukugerageza. Abo ngabo nabo ni ugushakisha abana dushyira mu mashuri, mu myuga, mu biki, barimo muri abo ngabo. Ni ukugira ngo bashobore kugira ikintu bakora, ariko bunganirwe n'ibi bindi bigari tugerageza gukora. Byagira uko nta kundi twabigenza. Ahubwo ni ukubwirana n'izo nsengero by'amadini, rimwe na rimwe nibajya kubasezeranya bajya babaca makeya, cyangwa babikorera ubuntu kugira ngo byose ibintu byorohe, sibyo? Ego rero umujene wimvira ico wokora, wimvira ico woshikako, kubera utiyumviye ngo ati ngo ibintu bizogusanga aho uri, ubu uri kurihenda. Cambere na mbere uri umusore ni kurondera, cambere na mbere uri inkumi ni kurondera. Mugano uri umusore urumva ni uzokubaka, ni uzotangura, uzorondera urwo rugo, ni kurondera cyane mu buryo bwinshi. Ego ukaraba ngene wobigenza kugira ibintu bigende neza. Uraba impano wowe ufise, uraba ngene wozikorerako. Uraba ibintu wowe ushoboye, uraba ngene wobikorerako. Urondere hajya na hariya, ntusuzugura akazi, aho ntusuzugura ibintu, kubera burya ibintu byose birafise akamaro. Ari ibintu biguha amata, ari ibintu biguha akajuice, ari ibintu biguha agahuza, ari ibintu biguha agasabuni, uko nuko kugira ibintu bigende neza. Ego gusa icyo ngomba ko wovanamwo mu iyi video nta kindi, ni kumenya yuko amashengero akenewe, kubera niyone ahuza abantu benshi kandi afasha abantu benshi. Ikindi aho uri umusore, aho umwigeme, ni kuraba ngene worondera ubuzima, nturindirire naka ujya naka. Nta wundi muntu azogenda urwo rugendo atari wewe. Ego hanyuma akazina kanje banyitwa Nijimbere Dieudonné. Tuzosubira kubona niyo twabonana. Peace. 6